buri operation yose iza gukorwa muri iri sakwa iraza kuba iriko irakurikiranwa vya hafi cyane kuri kamera ndetse no kuma écran mu biro vy'umukuru w'igihugu KwaNTARE, kuko kuri ubu batacizeye ko bamwe mu bakozi biperereza bakiri abizigirwa bo mukuru w'igihugu ba President Varisito Ndayishimiye. Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka nini ko yari kwaravugwa arabana na igisata cy'umutekano ndetse n'igisata cha politike. Turaza kugaruka n'ubundi kuri kwa guhangana kudasanzwe hagati y'impande zibiri, ari rwo uruhande rw'umukuru w'igihugu ndetse n'uruhande rwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General de Police Ese Bunyoni. Tunabibutsa ko uyu ari we wenyene agifise iri pete mu gihe inama nshinga amateka ndetse n'abakenguza amateka banse ubusabe bw'umukuru w'igihugu kumuvana ko ubu budahangarwa bwose yari yikorenga mu gihugu cy'u Burundi. Inyuma yaho agiye arasakwa mu bice bitandukanye aho Ese Bunyoni aherereye mwibohero rikuru rya Gitega, gasanganwa bimwe mu bikoresho vy'itumatumana ndetse n'amakaye yiwe yandikamo ivyo vya misi yose yasiguye ko ari karandikiramwo igitabo, nayo agafatwa akajanwa n'abakozi biperereza. Umukuru w'igihugu ntacizeye abo yahaye igikorwa cyo kumucungira uyu Ese Bunyoni. Kuri ubu operation zose ziriko zirapangwa zo gusaka Ese Bunyoni bavuze ko n'ubundi vyaba hagati y'akarwi gato cyane, ndetse ko n'itegeko ryashobora gutangwa n'abari habwa batazi ko bagiye kuronka iryo tegeko. Nitegeko ngo ryatangwa giturumbuka ku buryo inzego z'umutekano zose harimo igipolisi cyane cyane kuko ari cyo n'ubundi giherekeza abo bose bagiye kuraba Ese Bunyoni hapfungiwe, bose bahita begeranywa mu mwanya muto cyane, mu nyuma bagafata ibarabara bakaja kwiborera kuri rya Gitega, amabarabara yose agana kuri iryo bohero akazibirwa. Inyuma rero yaho bigaragariye ko inzego z'iperereza zishika mu cyumba Ese Bunyoni apfungiwemwo bakamara amasaha ari hagati ya 3 na 5 bakiriko barasaka taco batari batora, ndetse banagira ico batoye bagasanga harimo igikoresho kimwe bikeka muri bike yarafise, vyamaze kugaragara ko umukuru w'igihugu ngo atabizigirwa agifise bakomeye cyane kuri iyi dosiye yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Ese Bunyoni. Kuri ubu rero ngo operation yose igiye kuza irakorwa n'ubundi KwaNTARE bagiye kuza baraba bariko barabirabira ku makamera ndetse na écran zabo zo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ni mugihe kandi imbere yuko afatwa Ese Bunyoni mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023, tubibutse ko hari kugenekerezo ya 18 ndamukiza uwo mwaka aribwo isakwa ryatanguye ku ngo zose za Ese Bunyoni yoba mu Gasekebuye ndetse no mu Rutana. Ico gihe bari bagiye kuronderayo ibigwanisho ndetse n'amahera, ariko muri ivyo byose nta na kimwe bigeze batora. Kuri ubu rero biravugwa yuko n'ubundi wa mugambi wari uhari, umugambi wikekwa cyane mu biro vy'umukuru w'igihugu bavuga ko Ese Bunyoni yoba yariko afatanya n'abandi banyicobero bakomeye cyane mu nzego z'umutekano mu kwinjiza ibigwanisho mu gihugu vyo kuzotoba amatora yo mwaka w'ibihumbi 2025 ndetse no gutera kudeta umukuru w'igihugu nkuko Ese Bunyoni yavyagirijwe mu rubanza, ariko we akaza kubihakana. Ngo banavuga ko ivyagirije vy'umukuru w'igihugu ataho vyari bifatiye. Kuri ubu rero nanone biranugwanugwa ko hari amakuru duhejeje kuronka avuga yuko zango zari zasazwe za Ese Bunyoni mu Gasekebuye no mu Rutana, n'ubundi gice c'abapolisi n'abakozi biperereza boba bashobora gusubira gusaka ku rugo rw'uyahoze ari umushikiranganje wa mbere Ese Bunyoni ruherereye mu Gasekebuye mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Gusa igihari nuko ngo mu kujayo nta bene gihugu baza kumenya ibiriko biraba, kuko ngo haza kurungikwayo abapolisi bazobereye cyane ivyo gusaka kandi banakoreshwa mu bikorwa vya antiterrorisme nyene mu kugwanya ibikorwa vy'ubugizi bwa nabi ndetse n'ubwiyahuzi.
aba n'abasirikare n'abapolisi baba baratojwe ku rwego ruhambaye cyane, aho baza no kwitwaza za mbwa zisaka nyene. Aba rero n'ubundi ngo bagomba gusubira gusaka ivyumba vy'inzu za Bunyoni vyose, bakanareba niba no muri kave yagiye iravuga ko arengeyemo Bunyoni yari afise ivyo anyegezayo atacinyegejeyo kuri ubu. Ni mu gihe mu mezi aheze hatangajwe amakuru ko umutambukanyi w'uyu yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Ese Bunyoni yoba yarimukiye Gitega akajya gukota inzu kugira yegere ibohero rya Gitega, aho binavugwa yuko umutambukanyi w'umushikiranganji wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuce baragiye no kumuramutsa aho yimukiye mu mugwa mukuru wa politike Igitega. No mu Rutana naho nyene nuko naho bigomba kugenda. Umushikirizamanza mukuru wa Repubulika niwe itegeko ryo gusaka n'ubundi niwe agomba kurisohora. Aha rero ngo haraza gutangwa kandi n'itegeko ryo kuza kubomora imiryango, kubera imiryango baza gusanga atamfunguruzo zaho zikiriho. Ni mu gihe isoko ryacu ryatugejeje kayo makuru avuga ko mu Rutana ivyo bikorwa biza guhagarikirwa n'umukuru w'iperereza muri iyo ntara, naho ibujumbura ho hakaza koherezwayo bamwe mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse n'abakozi b'iperereza babizigirwa cyane. Bamwe ibi bakaba bavuga ko n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yarubuye ivy'idosiye ya Arengeyome Bunyoni amaze kubona ko amazi ashobora kuba ariko aramurengana. Nyuma yaho abenegihugu babura ivyankenerwa vyose vyakunda kwagirizwa uyu yahoze ari umushikiranganji wa mbere kari we atobera Perezida Evariste Ndayishimiye, bakaba bari baramwise umutovyi mu gihugu cose. Bamwe bakavuga ko iyi ari inkinamico ikomeye cyane. Tusubiye inyuma gato muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022, Perezida Ndayishimiye yarabogoje General Bunyoni amwagiriza ko ashaka kumutembagaza, anamushyira ko amabi yose ashoboka mu bijanye no kwica ubutunzi bw'igihugu. Ico gihe abarundi bararindiriye ko Bunyoni akurikiranwa ku caha co gushaka gutembagaza ubutegetsi. Ivyo vyarabaye ndetse aranapfungwa, ndetse hazamwo nuko ivyo umukuru w'igihugu yagenda amwagiriza harimo n'ivyo kwica ubutunzi bw'igihugu vyagiye ku gatwe ka Bunyoni. Hazamwo nk'icaha co kunyegeza ibitoro, isukari, ifumbire ndetse n'inyobwa za Burarudi. Aho Arengeyome Bunyoni apfungiwe, ivyo vyose vyaragumye birabura. Kuri ubu imirongo iracibonekeza cyane ku masitasiyo hirya no hino mu gihugu. Abenegihugu barondera igitoro bakabura. Inyobwa za Burarudi zo bikaba bivuga ko zishorwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, kandi bigakorwa n'abategetsi bakomeye cyane muri leta kugira ngo uruganda rwa Burarudi rwo rwironkere amadolari ruja kuzanisha ibindi bikoresho ruzokoresha mu guhingura ibi binyobwa. Ubukene buri mu gihugu muri kino gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yari yarabandanije kubumwagiriza. Abo akavuga aho ngaho akaba ari naho yigeze kuvuga ko hari abenegihugu bari banyegeje amahera menshi cyane mu mazu yabo, harimwo abarwizatunga benshi. Ico gihe bakaba baranatahuye ko yavuga Bunyoni. Evariste Ndayishimiye kandi ico gihe akaba naho yatangarije ko agiye guhindura inoti z'u Burundi ku buryo amafaranga anyegejwe azoca ahinduka ibipapuro. Bamwe bakavuga ko ibi vyose vyaboneka nk'inkinamico ishobora kuba yarigamije kurondera icaha boshira kuri Bunyoni kugira basigure ko amagorwa yose u Burundi burimwo uno munsi ari Bunyoni yayateje. Ntivyatevye rero, nyuma y'umwaka wose Arengeyome Bunyoni akuwe muri ayo mabanga, hakiyongera ko n'andi mezi akuwe muri ayo mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere. Tubibutse ko yakuwe muri ayo mabanga mu kwezi kw'icenda, akaba ari mu mwaka w'ibihumbi 2022. Umwaka umwe ukaba urenze, hakiyongera ko kandi n'amezi atandatu Arengeyome Bunyoni yambuwe ayo mabanga, ndetse n'ahandi hose n'ahandi hose yoba ahurira n'ubutunzi bw'igihugu, ariko vyebazo n'ubundi bikama vyibonekeza. Kimwe kandi muri dosiye zihanze umukuru w'igihugu nuko yamaze kumenya ko mu butegetsi harimwo ubusuma budasanzwe, ngo hadafashe ingingo zo kurwanya bakaboko basasagaye mu bushorishori bw'inzego nta gihugu kizotera imbere.
Aha rero niho haza uyu mugambi wo gushaka kurondera ivyo abakinza amaso abanyagihugu gusa abajenerali bakomeye cyane bo muri CNDD-FDD bakabona ko ibi batogumya kubiraba gutya, ahubwo bamwe bakavuga ko Ese Bunyoni n'ubundi agomba gupfungurwa kuko ivyaha yagirijwe n'umukuru w'igihugu basanze ataho bifatiye. Ni mu gihe bamwe mu banyagihugu bo bavuga ko uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi agomba kwagirizwa ivyaha yakoze vyo gusesa amaraso cyane kubiyamirije ikiringo cya gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, nubwo iyi dosiye yirengagijwe kuko ngo baravye bagasanga iyi dosiye iramutse imushizwe ku mutwe hari n'abandi bategetsi benshi iyi dosiye itosiga amahoro. Akaba aribwo rero ngo bahisemwo guhindura ibi vyaha Ese Bunyoni yagirizwa nk'uko vyigeze gutangazwa n'umuvugizi wa leta uriho kuri ubu. Ese Bunyoni rero ngivyo ibiriko biramuvugwa ko ni mugihe kandi ngo ubutigu barageze cyane kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe gufata Ese Bunyoni bitagoranye cyane nk'uko kumushira imbere y'ubutungane ngasubire kuburana ubugira kabiri ari vyo bitoroye Perezida Evariste Ndayishimiye. Bamwe mu bihangange kuri mu butegetsi ntiberekwa ivyo gucira urubanza uwo mujenerali kuko batashoboye kumwica mu mpisho. Hari ikibazo c'ivyo bazomwagiriza ubugira kabiri. Ni mu gihe vyagaragaye ko mu rubanza rwa mbere abo ku ruhande rwari rwarungitswe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu batari biteguye neza, aho bazana ikibazo Ese Bunyoni agaca baheza ingingo ikomeye cyane, nabo bakabura ikindi barenzako. Ngo vyagaragara ko urubanza rwa Bunyoni baruca rusa n'urwahezwe gusomwa. N'ubundi ngo vyinshi mu vyaha vya Bunyoni vyaba ibijanye no gusesa amaraso canke ibijanye no kunyonora amatungo y'igihugu asanzwe bisangiye n'ibindi bihangange. Ukumukurikirana kuri ivyo vyaha vyo sigura gukora urubanza rw'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Ivyo rero ni Perezida Evariste Ndayishimiye ntashobora kuvyubahuka. Kumushirako ivyaha bishashe bijanye no kurondera gutembagaza ubutegetsi ngo bisaba kumukorera irementanya nk'uko bagiye barabikorera batari bake. Ariko nanone ibi vyose Ese Bunyoni akaba yarabiboneye ikibigaragaza neza mu maso y'amakungu ndetse n'abandi bagiye barakurikirana hafi vya politike, kuko ivyo bigwanisha bagiye kurondera mu ngo ziwe batigeze babironka. Ubu rero akaba ariho bafashe ingingo ko aho sagiye kuza harasakwa hari abizigirwa bazaja baba bari ku ma écran ndetse abandi bari ku makamera n'ubundi bereka abasizwe mu biro vy'umukuru w'igihugu ingene iki gikorwa cyo gusaka aho se bekeka ko hoba hari ibigwanisho vya Ese Bunyoni vyoba binyegejwe. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ifyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo utojikanwa nayo dushikiriza usangize kana no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuza TV Imana ibahezagire.